wa shene YouTube Uba FM radio nawe usanzwe udukurikirana mbere no kuri Facebook ni kuri ubutumwa bw'amahoro urudomere na TV akaze cyane aho rero nkuko ugiye kubibona tukaba twahuye na Pasiteri Barandaje Vena no mwishengero rya Pentecote y'Ibujumbura ububwiriza Ruvumera aho rero agiye kudushingira intahe urayumva nkuko twabiguteguriye Pasiteri kaze cyane akuri shene ya YouTube Uba FM ya radio ubutumwa bw'amahoro. Murakoze cyane Imana ishimwe ko ndonse uyu mwanya nawushimiye Imana gushinga intahe Yesu ibyiza yankoreye. Mu byinshi byiza Yesu Kristo yagukoreye aturifuza yuko wotubwira intahe imwe nizere yuko zoshishikara tukurondera kugira ngo dushishikare utubwire ivy'Imana yagiye gukorera mu buzima bwawe. Intahe imwe muri byinshi Imana yankoreye ngomba gushinga Imana ku ntahe Imana yankoreye ingene yanzuriye umwana yapfuye ikamusubiza kuba muzima. Ico gihe ndafise umwana agira kabiri yitwa Ndikumana Foibe hanyuma yaragwaye bajana kwa muganga bone kwa muganga baramuvura mugabo ntiyakize ndamutahana muhira ndamutahanye muhira rero kuko jewe Imana ukumpamagara nakizizwe mu muryango w'abantu bataramenya Imana nkizwa ndumwe muri uwo muryango ntibari bazi Imana bari bazi yuko umuntu wese akira ariko agiye kubapfumu ariko kandi je uko narakizijwe niyiguriye Imana muri byose bene umuryango wanje hanyuma umwana agwaye rero namuvuza ndapsiga muhira ngiye gukorera Imana kwigisha abanyagice kwigisha ku munsi wa kabiri hanyuma rero ndagenda kwigisha navuga yuko umwana wagwida muhira atahandi wo mujana. Teri dusubire inyuma gatoyi aho hari mu mwaka uyuhe hari mwaka wa 1982 kandi akora ku ishuri yitwa Rutonde rikokira yakokira Iramba niho nahiramba tabwa ububwiriza mugabo ryabyawe n'Iramba. Ugiye gukora igikorwa c'Imana mu kwigisha abanyagice bamwe bitegurira kubatirizwa Imana rero yahavuye ibigenza gute? Ico gihe rero maze gusiga umwana muhira gwaye hanyuma nagiye kwigisha abanyagice hama ndigisha neterewe mu nyuma haza umuntu umuhungu wacu ambara yuko umwana acikanye ndabona ntimuvuge ngo mubarire abantu mugende mufukire mu nzu muhore made kuri kwa Shimana ndaza ndakuri kwa Shimana nigisha abanyagice nezerewe hama mu nsozero noho babarira yuko badakumbara ko umwana acikanye. Wewe rero bamaze kukubwira yuko umwana wawe yitavye Imana uriko urigisha wavyakiriye gute? Yena byakiriye neza ko narinzi yuko ari ubugombe bw'Imana ko umuntu adafise ububasha ku muntu bwo kumubesha ugagumeho Imana imukeneye kwimutwara. Hanyuma rero munyuma rero maze kwigisha ndabare abanyagishe rero ndariko ndigisha yuko umwana acikanye hanyuma rero ndabasedera ngo bataye bashobora nka kubataha bazobajana nanje tuja muhira. Hamasise muhira rero kuko aba mu bukwe bwanje n'abavyeyi banje batari babwamenye Imana bamwe bari birutse ngo nze kumamba ndumwe kuko nanse yuko umwana wanje baza kumuvuza ku bapfumu. Basobone ico gihe bari bakubwiye bati mujane ku bapfumu. Bari babiyemera ngo bajane ku bapfumu ndanka kuko nahide yuko ibanga riri muri jewe ntabwo nari kwemera yuko umwana wanje aza ku bapfumu. Iryo banga rero ryari muri wewe bitakunda yuko wemera ko umwana wawe bamujana mu bapfumu ryari rihe banga uribwire urya muntu wese ariko araraba canke ariko arumviriza kino gishinga nahe cawe biciye kuri shene ya YouTube ya radio ubutumwa bw'amahoro shene rero Uba FM radio. Ibanga ryari muri jewe nuko narinzi yuko uhoraho ari watuma umuntu abaho kandi ukoraho Imana ari watuma umuntu apfa. Hanyuma rero iryo banga rero yuko atanumwe mu mwisi afise ububasha bwo kwigumiza impwemu ziwe. Hanyuma rero kandi narinde yuko Imana ishobora byose atanakimwe kinanira. Nagiye rero muhira nizeye mfise umunezero ni naho umwana yapfuye Imana ishobora kumwongera kubaho bive ku bugombe bwayo. Ubushitse ico gihe wasanze abantu bifashe gute nawe ushitse muhira uhavuye bifata gute? Nasanze abantu bahunze inzu umwana arimwo bayihunze bagiye mu kwa papa ariyo bari abandi nabo batashe muhira kubw'igihano kuko nasiko umwana wanje bamuvuta ko bapfumu.
hanyuma bo hamwe n'abo turiko barabanyagije dutangura gusengera muri iyo nzu umwana arimo kandi n'iyo nzu yiwanje nyene nabamwo niyo bari bamusizemwo na nyina yari yahavuye agenda wayina bukwe uwaje umuntu abuze umuntu aragira umubabaro hanyuma mugabo turasenga n'abanyagice turasenga Imana umuro w'Imana uramanuka turasenga dufise inkomezi z'Imana maze umwana nza numva arasamuye arasubiye muzima hanyuma rero yasamuye dusiza gusenga tunezerewe mu nyuma rero satubona ndamuhamagarika ndi kumana Foibe umukobwa wanje agira kabiri hanyuma ndamuhamagaye ndamana adugize kuboko ndaba munzu hari amasoda namfata orange ndamunda muramiza banaranyoye zimamagara nyina ndi umwana ni muzima Imana yamugarukanye nyina aranezererwa abantu bose baraho hantu basubira nezererwa habe munezero mwinshi cyane hanyuma n'abantu bose bari badati bwa muri iyo Mana badukengera bwa muri Imana inuka imeze ni Imana irakiza irazona bapfuye Imana yaranezeje muri byinshi yankoreye isho ni kimwe mvuze ariko hari n'ibindi byinshi yankoreye umwana yarakuze araza mu ishuri ariga n'ubu rero numwigisha kandi yibarutse gatanu muri make urya muntu wese ariko aradukurikirana kumbure atizera yuko ivyo byokunda biciye ku Mana yacu yo mwijuru harico wamubwira nuvuga yuko akwiye kwizera Imana akayizera ntayiharike Imana ntivangwa umuntu ntavanga imiti n'ibindi by'ifukare yizera Imana ayiyegurire kuko Imana iratubabaye kandi Imana yadukunda kandi Imana nta kimwe kinanira Pastor wewe ivyo vyakubaye ko ico gihe vyaguhaye iyihe nyigisho muri rusange byampaye kwizigira Imana cyane no kuyikorera nitanze konze ku Imana ubugingo bwanje n'ubumuryango wanje mbere n'abayizera bose ubugingo bwabo mu biganza by'Imana byampaye kuyizera cyane nuko yuko atarakibe cyo ntera ubwoba atarupfo ataburuza ataki kuko Imana ni nginzo yabizera urya muntu rero ariko aradukurikirana biciye kuri chaîne YouTube Uba FM radio tutibagiye mbere no kuri Facebook ubutumwa bw'amahoro RTV umubwiriki mbere yuko dusozera ino nahe yawe nuvuga yuko umuntu wese ahari afite igeragezwa ubwa mbere yo matakwiye kuba yarihanye ibyaha hakaba umukunzi w'Imana ko birevuga ngo turabakunzi Yesu yavuze ngo turabakunzi biwe nitwakora ivyo atugera rero mu byo tugera kimwe nukumwizera no kubakora yicaha umuntu akaba mu Mana neza atatambikije hanyuma rero ikizoze kizomushikira agasenga Imana agashira ubugume bw'Imana imbere kuko Imana tubabara muri byose kandi nta muntu numwe yizeye Imana yikoreye amaboko Imana yemgende kwitokora ibitangaza nkuko Imana yakora ibitangaza umuntu wese ahari hose akwiye kuyizera gose akabe yuko Imana twizeye atari bayani atari dagone ari Imana yumva amasengesho yabera kandi ko ari Imana twikorera imitwaro Pasiteri twatiramanye mbere unadushikirije ino nahe yawe reka ndagushimira cyane murakoze namwe ndabashimiye Imana bahezagire Amen imbere yuko dusozera ariko cyo dusaba musengere urya wese yakurikiranye ino nahe yanyu murakoze Mana ndato watwese turagushimiye ko waduhaye uyu mwanya kandi agushimira ibitangaza Mana wankoreye katurasengeye umuntu wese mwami afise igeragezwa akikekanya ko Imana hari ibyishoboye bidashoboye ariko umwigishe mwe wawe yera mwigishe kugira ngo atahure ko Imana ishoboye byose atana kimwe kinanirana imbere y'Imana urakoze Mana wahe kumenya neza kuri Imana ubushobozi watsinzira mu kiyaga kandi kuri Imana wazuye Lazaro wapfuye amazi misine atana kimwe kinanira Imana urakoze Mana abantu bose ubahe kukumenya gose kugira ngo bizigire Imana muri byose n'igihe kigeragezwa cyose bamenye kuri Imana ushoboye mu izina ry'umukunzi wacu Yesu Kristo amen Amen reka rero mukunzi wa chaîne YouTube ya radio ubutumwa bw'amahoro akaba rero ari Uba FM radio nawe wari kuradukurikirana kuri Facebook ubutumwa bw'amahoro Rudomere na TV reka nsozere ndagushimira cyane niyo kwizera Philbert niwe rero yagutohoreje ino ntahe Yesu Kristo ashishikare kubana nawe